ego nk'uko twabikurikiranye hafi kandi tumaze kubishikiriza mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi twariko turakurikirana ihagarikwa ridaciye mu mategeko ryabaye ku mufasoni Beatrice Nyamoya. Beatrice Nyamoya yarasanzwe mu gihugu, rero yahagaritswe avuye mu rugendo inyuma y'igihugu atashe mu mahoro nk'uko vyahora. Umuryango wiwe wari umurindiriye kumwakira, ariko nk'uko vyagenze yaciye ahagarikwa ubutarariye n'ibiro vy'iperereza mu Burundi. Yarahagaritswe rero mugabo uko yahagaritswe ngira ngo uko twagiye turabikurikirana nta nakanya bamuhaye kugubahiriza iteka ryiwe. Yaciye yurizwa imodoka y'iryo perereza atwagwa bukumbi. Ikindi twashoboye kumenya nuko inyuma y'iryo hagarikwa yajanywe gusakwa mu rugo iwe, aho ngira ngo n'abagiye barabishikiriza benshi atakintu na kimwe cotuma umutekano amahoro n'umutekano mu gihugu bihungabana. Hacatowe rero ubu no munsi turi itariki 23 Beatrice Nyamoya amaze amajoro 3 akurikirana mu gasho k'iryo perereza, aho tuzi ko iyo bariko baraba amatohozwa hakoresha uburyo bukomeye bw'itotezwa, ihohoterwa rifatiye ku gitsina, eka n'ubundi buryo bwose buhora bukurikira bukoreshwa nko kunyuruzwa amazima yonko canke kwicwa bunyamaswa izuba riva. Umufasoni Beatrice Nyamoya yahagaritswe asanzwe azwi cyane mu gihugu kandi mu buryo bugaragara mu bikorwa bikomeye vyo guharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme bantaho nikora mu Burundi, eka n'ibikorwa vyiwe akanabishikana akanabikorera no mu karere ka East Africa. Beatrice Nyamoya ari mu bakenyezi hagira ngo mu bihe vya mbere hatanguye kuba amategeko agenga amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Mu bakenyezi b'imboneza banonosoye ivyerekeye amategeko bashinze ishirahamwe rifise iryo zina nyene, mu gifaransa bamwe bavuga Association des Femmes Juristes, kubera kandi ubutwari bwiwe yarashoboye no kurirongora mu bihe bitari vyoroshe guharanira agateka k'abakenyezi mu gihugu. Nta numwe mu Burundi akurikirana ibiba kandi bica mu binyamakuru bitandukanye. Igihe Madame Beatrice yahaguruka agahagurukira ikibazo cariho mu gisagara ca Bujumbura gitotezwa n'ihohoterwa n'umutekano muke w'abakenyezi badandariza ku dutaro, bagenda baradandaza ku mitwe yabo, bikoreye ku mitwe yabo ivyamwa hanini n'utundi mu kibanza cy'isoko rikuru rya Bujumbura. Vyaraciye ku mbuga ngurukana bumenyi, eka birandikwa mu binyamakuru vyinshi. Abo bakenyezi barakubitwa bunyamaswa, bakibwa ibidandazwa vyabo canke bigasanzazwa no kwirirwa barahingwa buhongo mu mabarabara. Ivyo vyose vyakogwa izuba riva n'abapolisi b'igihugu batagira, abo bakenyezi batagira gitabara. Ico gikorwa catumye hagarikwa n'igipolisi arafungwa no kwama ku makonvokasiyo y'urutavanako yo kurenguka mu biro vy'igipolisi, ariko turashima ko yashoboye kwezwa akarekugwa agabaho atekanye. Iryo totezwa ariko ntiryigeze rimuca intege mu bikorwa vyo guharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme. Twavuze yuko ivyo bikorwa vyiwe ntiyabikorera gusa mu gihugu, yaranabikorera muri East Africa, aho wasanga hanini na karuru dutanga, ariko ngira ngo no muhandi mu bindi birere vya Afrika arashobora kuba bikorerayo. Mugabo dutanga akazi nkako muri EAC, ishirahamwe ryo mu karere rifise icicaro mu Buganda ryo guteza imbere abakenyezi bo mu karere. Nta kindi uno munsi dusaba,
tuguma dusemerera dusaba ko leta n'inzego zayo zose zijejwe agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, ko ubuzima bwa Beatrice muri ibi bihe n'iteka ryiwe vyo kubahirizwa. Ikindi gikomeye twohagarara ko kandi dusaba nuko nkuko biri mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu rivuga yuko umuntu wese aguma yitwa ko ari umwere mu gihe atacaha kiramwegera, ko yorekugwa mu gihe basanzwe hari ibimwagira, amatohoza akabandanya ariko yigenga aba mu muryango wiwe.